gushika n'ubu gifite ikibazo c'ingene amadovize ava muri izo nzahabu canke ubutare bushorerwa hanze yinjira mu gihugu, traçabilité y'ibintu. Ikindi cagaragaye nuko ibyo dukura hanze importation navyo bitera bigabanuka kumbure kubera uburyo bwo kubigura hanze nabwo nyene bugabanuka. Kugira gatatu nuko igisata c'ubutare ikigo kirazana umusaruro. Bigaragara igisata c'ikawa ikaba yaragiye mu minwe ya Odeka nibyo. Mugabo ibivunja ari kimeze gutya bitandukanye abantu bashora hanze biragora. Igihugu carihaye ihangiro yuko coba cashika iterambere mu 2040 na 2060. Ishanga parseme rero twihaye gukurikirana ingene ibijanye n'ubutunzi n'intwari ibereye biriko biragenda kugira turaye ko ryahangiro dutera turishikira. Niyo ntumbero y'uno munsi uzokaba tuko turagira ico bita umwihwezo turavye biriko birahogwa n'ingaruka biriko birazana. Bwa mbere mu by'ubutunzi twovuga ngo iki, twovuga yuko ati muri amezi ane ya mbere uravye mu kwicumi na kabiri ku mwaka uheze, twovuga yuko byagaragaye yuko ikibazo c'ibiciro cyagumye gihanze abarundi. Uravye urugero rw'ibiciro ruheruka gushikizwa ni banki nkuru y'igihugu kwa 40%, taux d'inflation yegereza 40%, ni runini cyane. Uravye no mwaka uheze 2024 ibiciro by'ibiribwa byagumye biri hejuru cyane biragaragara n'ibindi bikanoza byinshi. Ikintu cigaragaje nibijanye na nico twokwita igihengeri mu bijanye dushorera hanze n'ibyo twinjiza mu gihugu, importa twinjiza mu gihugu. Uravye ibyo dushorera hanze ikawa ntiyashoboye gushoka neza biragaragara, ikibazo muri Odeka. Hanyuma ikindi naco nuko gushika n'ubu gifite ikibazo c'ingene amadovize ava muri izo nzahabu canke ubutare bushorerwa hanze yinjira mu gihugu, traçabilité y'ibintu. Ikindi cagaragaye nuko ibyo dukura hanze importation navyo bitera bigabanuka kumbure kubera uburyo bwo kubigura hanze nabwo nyene bugabanuka. Kugira gatatu nuko ibijanye n'amafaranga y'agaciro byagumye ari kibazo. Itandukanye n'amafaranga y'agaciro, igiciro ku isoko izwi no ku isoko itazwi kiguma ari umurengera, bikabangamira ubutunzi bw'igihugu na cyane cyane abashora ibintu hanze. Ndetse n'ingingo ibanki nkuru y'igihugu iheruka gusubira gushikiriza igira ko amabanki y'ubudandaji asubiza amafaranga y'agaciro y'amashirahamwe amakungurani mashirahamwe yo ngaha mu gihugu kwasubire mu banki nkuru y'igihugu canke ayavuye mu badanaza bashoreye ibintu hanze nk'ikawa, kuva ko ari nko gusubira inyuma uravye ko twari tugeze mu bijanye n'amafaranga y'agaciro. Kijanye n'amadeni, tumaze guhera ku madeni ya 52% y'umwimbu w'igihugu, 52% du PIB, abari karaba umurengero yandetema. Kandi uravye muri budget ejo bundi uravye igihe habaye revyo budgetaire, igihe habaye isubirwa mu y'amafaranga itikoresha, byaragaragaye yuko ibikorwa bijanye no kugwiza ubwimbu bigenda biravamo, ivyo bigabanuka cane, kandi ideni ribandanya igiyongera. Hanyuma ikindi cagaragaye ni crise de l'énergie, amasoko ntangagufu. Ikibazo c'ibitoro ahubwo carakomeye cane muri amezi ane sumba mu mpera zo kw'icumi na kabiri, kugira n'ibintu vyagiye biragaragara. Ikibazo c'igitoro caraduhanze cane, kirabangamira iby'iterambere, kirabangamira abantu bakora iyunguruza, abantu bakora imyuga itandukanye. Ibijanye n'umuyaga nkuba naho nyene icikagurika nayo nyene ryarabangamiye cane ibijanye n'ubutunzi. Tukibagiye rero ibijanye n'ibinyobwa ivyo vya Braludi n'ibindi, sukari n'ibindi. Kubijanye rero n'intwaro ibereye, tuvuga tuti intwaro ibereye yari kuzishikira kugira iterambere rishoboke. Ijyamo n'akazoza gushika ubu iracanditse umengo ni nk'ikintu
cyo gitabo canditse kirimo ivyifuzo mugabo harabuze neza ibitabo bita cadre opérationnel byerekana modeli none dushaka gushika kuri iryo hangiro gute nibiki twashize imbere hatangura iki hazokurikira iki mu mareforme mu bimahinduka duhera kuki tugasubira kuki tuvuga ibyo twifuza gushikako tutabona neza ingene bigenda ku munsi nakashizwe kinakayokora iki iyo mbona kazi irashobora kutubandanya iba nk'icifuzo gusa ugasanga tuguma twivuga nk'icivugo ibyo n'ugwanya igiturire kuvuga tuti harabaye intambwe kubera tuvuga tuti harabaye umwihweze byo bundi wa leta gushaka gushiraho igitabo cyo kwita stratégie nationale de lutte contre la corruption twari twabisabye kerekana intumbero leta yafata kugira igwanye igiturire ngabo naco nyene naho nyene ni ingingo ingamba zikomakomeye zirafatwa kurabona twumva ibintu mu gisanzwe mu kiga ca leta mugabo ubona ko bidakurikiranwa bihagije nende undi mukuru yaravuze ngo bitorongo muri iki kigo byanyurujwe muri kigo byayoke byinjiye mugabo kabona neza yuko abete zitakurikira hanyuma bakidoga hariya na hariya mu bijanye n'amafaranga ingina amafaranga leta akoreshwa mugabo ukabona neza ibyo ngo ngitiko bitarafata intumbero bijanye na environnement des affaires ingene abagomba gukorana na leta naho nyene tuko turavuga ko ikijanye na environnement des affaires umwuka mwiza mu by'ubutunzi gufata kwa gufata ingingo no gukora mu muco kandi bakorwa bikurikiza amategeko uvuga nk'ibijanye n'iyo soko yahiye uravye nk'ingene jo bundi bavuze ngo barayihaye abantu ingene biriko biragenda bona ko bitari mu muco bitari mu muco ugaragara makontra atagaragara mushikiranganje wa mbere akagenda akavuga ngo ntango ntazindi yo biri dibikimu hanyuma rero icyo twofata rero umuntu uvuye mu kindi naco no kuvuga tuti kumenya yuko mu bijanye n'intwari bereye turimirije amatora ni processus electoral irafise ikizana ku by'ubutunzi amatora turimo ukaba amatora meza ataguma aja gutandukanya abarundi twarabaye imyidogo mu minsi yahera ibanda y'ibyo abatavuga rumwe na itago yuko bakumigwa bagira gute ivyo rero ko yatwimije nandi matora mu 2027 no kwama leta igavye aya matora ntazaraza asubiza inyuma gusubiza hamwe ko abarundi stabilité politique bigenda biratuma n'ishusho y'igihugu isubira inyuma mu byo rero dusaba recommandation twamuza yuko leta ibora ico bita stabilité politique umuka mwiza muri politique aya matora yo 2025 na 2027 ntabara yatandukanya abarundi umengo arakumira bamwe arasubira abandi ibyo ni bya bindi biguma bituma abantu bagica ugasanga turi umuco tarimwo kumbure abotegeza kujimbira isore kubaraje imbere bijanye no gwanya igiturire nyakwafatwa ingingo zibereye hanyuma iyo stratégie nationale turasabye yuko yojaho hanyuma abantu bakigishwa kandi kagirwa n'ibisata bigaragara yuko leta ishaka kugira ishaka kugwanya aho karanda ibijanye naho rero n'amafaranga leta ikoresha dusaba ko kwihutirwa kuja ico bita igitabo cerekana amareforme amahinduka mu bijanye n'ingene leta ikoresha amafaranga ibyo bitabaye bigikunda igisata c'ubutare icyo kirazana umusaruro bigaragara igisata c'ikawa ikaba yaragiye mu minwe ya odeka nibyo mugabo ikorara bwene bikorwa abaja kubikontora basubiragira gutona yuko habuze icyo twakwita uburongozi leadership ibishoboye ibyumva haracari hagahaza uravye umwimbu dufise ku bijanye no gushora ikawa hanze utibagiye rero ibi vya leta by'ubutare ubutare dusaba yuko leta yovamwo politiki ibi byuko usanga amategeko agategurwa neza amakontra akandikwa amategeko agategurwa hanyuma hageze kubikorwa usanga leta ikoretse politiki ugasanga n'amasoko ntibamenye iyo yaciye nicyo kibangami no kutinjira muri yayitiye kugira leta igaragaze gushakura mu muco cyo gituma dusaba rero yuko leta yo kwinjira muri ikiye gigo mpuzamakungu itiye igaragaze neza yuko ishaka gukora muje mujanye
n'ubutare. Hanyuma rero tukaba dusaba yuko hoba n'intuze icyo bita reforme macroeconomique, ni kuvuga iki? Ni kuvuga amahinduka mu by'ubutunzi. Igihugu ntishobora kuzovaho kiri izi ngorane zo kuvuna amafaranga ku buryo butandukanye zikimeze gutya, ibijanye na politike budgetaire bikimeze gutya, ibijanye n'ingene ibijanye n'ibiciro bikimeze gutya, bishoboka kuko iyi taux d'inflation nawe ngo umwimbu wiyongera ngo ngo taux de croissance ngo 3%, unaretse ko n'abarundi biyongera hafi 3%, uwo mwimbu watacumengo uragaragaje mu iterambere. Muri ico gihe usanga niyo inflation byo mu biciro bidura bituma iyo croissance ukugugiza umwimbu atacu bisikeko. Taux d'inflation ni la croissance économique. Hanyuma yagwize gufashanya n'ibindi bihugu ko ntura kugira ico turabe neza ko kibandanya kigira batara tugikorerako ingene twogwiza abagenzi, twogwiza gukora mu cugera amafaranga yinjire mu iki gihugu, kandi ho atamahera y'abagwiza tunga yinjiye muri iki gihugu investissement direct étranger atagufashanya n'ibindi bihugu n'amashira mu zango cyaye n'ibihugu ashobora kutugora kubaho turi. Abona n'ubunyi n'ibyo bundi bana bayitwumvise igihugu c'Ubuholande gishira Burundi mu ambasade 5 kigiye kugara ku isi. Igiye mu ambasade 5 ku isi ngo n'ubundi banyina ambasade y'u Burundi barayishizemo. Tunaritse rero nibi dufatira hamwe by'abanyamerika bavyafashwe n'ingingo n'izindi. Hanyuma haboneka ijya vision, document de vision opérationnelle, no igitabo cerekana ijya vision n'igumiza usanga ibintu vision gustekerekana neza mu gisata kimwe dushaka kuja ibyo zoshira imbere ngandi twigusanga harimo ngo amapiriya yango harimo iki ngo harimo inkingizi abantu batariko barabona iyo bitera bije nabyo rero bitambira amazi afere ngo ingene abaguza tunga bo koroherezwa washorera ibintu hanze boroherezwe. Ibivunja rikimeze gutya ritandukanye abantu bashorera hanze biragora biragora cyane. Ubu haracari ibintu biboshe ngene ubutunzi bw'ubugoza haracari ibintu biboshe, kandi izo initiative ziba ziriko ziraba kuvuga ngo abantu burya abarundi barazindukira gukora. Abarundi bose umusazi bakora aratarataza twise umuntu aratarataza nta udatarataza mugabo environnement no kuvuga umuka mu by'ubutunzi macroeconomique des affaires kimeze uku biragoye cyane. Abarundi bari bakora tuvuga ngo za page hariya kandi turabishikira mugabo environnement no kuvuga umuka kimeze uku kugira ushorera ibintu hanze kugira ugire gute umuyanku kugira uronke ni ibintu byinshi biboshe ico giturugende kizokugora uzobanza kugira kwiyunguruza kugira gute ni ibintu biboshe cyane. Tera kamurita yuko rogo ndi bitwa twibuza turabikurikira kugira turabe yuko hagena harafatwa ingingo zituma tutera tujimbere nando tubigumye mwuku umengo byacitse ibisanzwe niho rero bitera ikibazo. Ubimaze kubyita ibisanzwe abantu ntibica iki ni kibazo turabe nyine tugikura mu nzira bibaye ikibazo gusumba.